wiyemera genda ugwane n'abandi basirikare babitorejwe none ufata umunyagihugu umwe n'igihugu ibereye ngaho ukamwinziza mu gisirikare ukaca umuha inkongoje imbere urumva hari n'amakuru haravuga ko baje basirikare 7,000 mu ndwi imwe gusa bashobora kuba babarangije urumva ibyo ari n'amakuru ahari hari ingwano ryari yabereye i Masisi harapfuye mu eventura biteye ubwoba biranka urumva ubu rero bageze kuri systeme yo kwinziza iki abanyagihugu sasa mu gisirikare sivyo ariko ujya ni systeme yize imyaka myinshi yose ndi David maze ku butegetsi iyo diri ntiyari bwigera ibaho sivyo je nabivuze mu misi yarati iyi nambara muri Kongo iraza ku definisa abantu bakomeye kubera ko wajya umuzungu hajya we yabe yicariye uko ariko araraba hagati y'aba bantu ninda komeye. Hello guys, mwemeze neza Sony Link Arlene Alu comme d'habitude seri gwamenye musumeno maso yinyana. Yes. Maso yinyana. Yeah, I am here. Neza cyane. I see you are here. Ni uri kuranyakira cyane nje ndakwakira. I see you are here. Ni je ndakwakira cyane unyakira. Today we are talking in English. Aujourd'hui tunakuja motorium promote. Yeah. So reka tuanze twakire Liam promoter. Welcome. Ubanze uramukutse abakunzi bawe baranagukumbuye. Kandi bujye niko ndagira abakunzi hano hano. Na benshi umuntu aze kari umukunzi w'iwanje abyandike muri commentaire atabujyaje rega ari ibintu usanga ari mu bujyajyaro na cane cyane ugasanga umuntu nyine arakujyaje nyine arakwereka gukunda kumbe wapi nizere ko bameze neza abantu bose badukurikirana batarakora subscribe like share mu bandayi mubikora kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Today is another day, another blessing, another beautiful day. Nibaza ko ivyo bintu bitatu mwese uno munsi arimo mubikwije another blessing, another day, another beautiful day. Je ndabazi ko mumeze neza hama batameze neza mu bandanye musenga kumbure ejo n'umusi wanyu kuko nta vy'amavyera de siko none Liam promote twongera tubwira abantu tunumusi tugirwa ko duca kanoti n'umusi dufise ibintu twamamaza biri special muri kibono na Skoki murabizi babandanye bahamagarira abantu gutwara y'imitahe 12 vyawe ukinvestisa hajya ugashira mu mutahe imbona kazoza ya 2040 ukayishirako bitago. Yes, hariho akabijya rero aru utaruzi kumugwa building company. My friend, ni company shasha ije ifise ubumenyi mu kubaka ibintu vy'amazu. Ukeneye my friend uri mu Burundi hanze y'u Burundi ukeneye kubakisha inzu igezweho yawe wituye kumugwa building company my friend. Oh my God. Barakwereka plan nziza bakakubakira umva ikintu cyose ushimye wewe ikintu gusaba baguha inzu yawe yakwiye neza ibintu bimeze neza. Yes kabisa ushaka inzu rero nziza yawe urabitura bakayikubakira mu kiringo gitonye babaguhaye inzu yawe neza cyane inzu yawe muri yambona kazoza 2040 biraboneka neza uko abarundi bahagurutse rero ko abarundi bahagurutse abarundi bari ku kivi kandi ni ibintu vyiza cyane. Ico radusaba rero hano abantu bari kuri urubuga turazi ko turafise abakire benshi bari ngaha abakire neza cyane kaba rero ukeneye guteza imbere tubabwira ko kumugwa building company ubundi ni company yiwacu turafise aba engineer dukorana nabo babinonosoye ku ishuri batwandikira tukaguza n'aba engineer kuko aribo bazi ukuntu ibintu bigenda byo kubaka canke iki tukabahuza nabo ibintu bikagira muri bwa bumwe neza mukeneye kuduteza imbere rero mutwandikire twiterera imbere naho ka nimero kari munsi kaguma gatembera munsi muteze imbere musumeno wanyu waruno bien sûr none kimana yahezagiye tugire gute reka rero tuvuga ati amina ko yatuma amina dukoga ko n'ikiganza c'Imana kabisa. Liam promoter turakuhejeje gukora ico bita ivyunguka kweli. Reka rero tuje mu kiganiro nyezina cy'uyu munsi
sivyo Liam Promoter amakuru adusumira abasirikare ibihumbi indwi birenga byinjiye mu gisirikare ca M23 cyose ngo fye ngo bahigasiye cyo kintu urafite ico ukivugako ikanda kivuge kuko na mbere nari nabivuze my friend je ari ibintu mpora mvuga ngaha ndiko nderekwa hamba ari biki ugasanga birabaye umunsi wa mbere M23 igize ibirori byo kwimika abasirikare bashashe ariko hagize umunsi mukuru baragira ibirori iki cenari ihweje ndanariza ndazuminga amafoto my friend bajya saba abasirikare nikimenyamenya leta FARDC gisirikare cya Kongo cyari gisohoye itangazo kiravuga nti mukongomani wafatiwe mu gisirikare wafatiwe ibukavu na Goma winjizwa mu gisirikare ku nguvu namba wikunda urabe usubire usange umuryango wawe namba wikunda urabona ko bijya bintu ntibabonye n'amafoto haraba mama nyene baramuna bifitiye imbanyi haraba mama nyene bari ngaho nyene tu barazi bakagura kubwe kari abantu bidaraza amatomate bamwe bidandaze bakora babakomersa akonvoyere iki baraza bakagufata bakubwira ati bana we tugende ku nguvu ntushobora kwanga kandi warabonye ko harimo n'abana batonya cyane abona abana batonya cyane rero je kintu novuga kuba M23 iriko irakora ikintu jewe ntajuganye ntaratahura neza none nyimbura umusirikare wiyemera genda ugwane n'abandi basirikare babitoreje none ufata umunyagihugu mwene gihugu ibereye ngaho ukamwinziza mu gisirikare kwaca umuha inkongo je imbere hari n'amakuru haravuga ko baje basirikare ibihumbi indwi mu ndwi imwe gusa bashobora kuba babarangije urumva ibyo ari n'amakuru ahari hari ingwano ryari yabereye Masisi harapfuye mu M23 biteye ubwoba rero iki ni kintu je novuga ko ari ntuzenye ni gutera igere rya nyuma ni kwa kuntu kwihagarara ko ubundi M23 yaratsinzwe M23 yaratsinzwe kuri teri ku rugamba ni kwa kuntu nyene bavuga hari umuzungu kuntu agira lobbying urumva mu bisanzwe M23 ikintu gisigaye nuko batangura kubacira urubanza baje basultani Makenga bakaje imbere y'ubutungane bakagirane kubera ko idiri yarabananiye batwaye namba kugeza isaha bakiri muri Kongo niya ntuzenya za lobbying z'abazungu bavuga ati oya muzee banzo tubabarire twiratrape nico kintu ko barakora sivyo ubiravye jewe hari ikintu ngomba mbaze abantu ko baradukurikirana bama bavuga ko M23 irenze mvuze M23 ndavuga inkota RDF inkota gisirikare cy'u Rwanda none yaru ndakubaze wofata Bukavu ugafata Goma mu masaha make cyane ukananigwa no gufata umuji wa Uvira yaje nabivuze bino bintu mu giganiro giherutse ati ino ntambara yo muri Kongo ino maro muri Kongo imwe akagambana yaramaze sakagambane gusa ino maro bafate igoma habaye akagambana mugabo rero bagambana bareka sivyo nabona ko umusirikare w'umurundi yaciye yifatira ibintu mu minwe umusirikare w'umurundi yifatira ibintu mu minwe je navuze nti ino ntambara yari yo kudefinisa hagati ya Neva na Kagame umuntu akomeye umuntu akomeye sivyo rero M23 iracashaka kwikomeza uraze kwikomeza utakomeye nivyo rero ariko barakora sivyo no kuvuga ko birateye isoni biranamaramaje ufata imiji ibiri komeye nk'ijya ukananigwa na Uvira ukuntu bafashe Goma nabo ukavumura bizi byari biturire byigendeye gutanga amafaranga hama mu sivyo baraduhaye amasaha makenya ko Uvira bayizi Murundi acagenda hajya acaca umurongo none ukugeze isaha hagati ya M23 n'igisirikare cy'u Rwanda n'igisirikare cy'u Burundi bene wacu tuvugisha ukuri nindakomeye
ni igisirikare cy'u Burundi igisirikare cy'u Burundi kandi urabona umuntu ari Uvira intambara yumva nk'uko twe turi mu Burundi tuyumva muri Kongo yego nta nice umva bari nko ku birometero ibihumbi n'ibihumbagiza urumva Uvira ibintu byose ni sawa arabonye ko bagerageje gukoresha amateknike baratwarayo intuzenya ujya mu ntuzenya ujya Gasita Olivier kugira gambane biranka strategy zose zaragize no kuvuga byarangiye igisirikare cy'u Rwanda RPF inkotanyi neza cyane cihebuye no kuvuga umwanya kugeza urazi ko bagerageje gukoresha systeme z'intuzenya zihonyabwoko kugira ngo igisirikare cy'u Burundi kive muri Kongo biranka urumva ubu rero bageze kuri systeme yo kwinziza iki abanyagihugu sasa mu gisirikare sivyo ariko ujya ni systeme yiki yihonyabwoko je naba ndarivuga kuko nta kuntu ushobora gufata umuntu ku nguvu ukamwambika igisirikare ukaca umushora kwiki haya ni gushora umuntu kuri songoye ati wowe je hajye imbere sivyo niko rero bajya abantu mu bisanzwe bariko baratikira bariko barahona kabisa bariko barahona amakuru haravuga ko n'imiburiburi ho basigaye bakenya hari amafoto ngadofise niho yabonye yaru amafoto ngafise bamwe babaciye imitwe bagize gusa bo bariko baratera igere rya nyuma kubera ko imigwano yongeye kuvyuka hagati ya FARDC na M23 FARDC nayo yaje ubundi bushasha mu mpemu zidasanzwe byari warabonye igisirikare kiri ku mamoto gishasha nyo bacira komando we sinzi ngene bacitwa kirya gisirikare yewe bace batanga itangazo bavuga ati umuntu wese yikunda nawe buze mu misi yahera ati igisirikare cya Kongo cyari carinjiriwe hajya wirukana intuzenyu ukamumara ubwoba ubigisirikare cya Kongo ubwoba bwarahetse warabonye naka video nabonye ryari umusirikare yakoranye na Kabarebe James Kabarebe ariko aravuga sokere zabo ariko aravuga ati kino gihugu nica basukuru badusigiye nitwacanjanjwa ko nta kindi twiteguye kuronka kirenze iki no kuvuga ubu basikaye bakongo bose bari decide yego kufa na kupona ugura byo gupfa no gukira rero my friend nzobumbwira mu minsi tugiye kumva bamwe bafungwa abandi bacigwa imanza urumva amababomore bagende gusa rero igije kintu ndiko ndiyumvira none nibagenda my friend inzahabu idiri inzahabu izocihagarara bigenda gute tuzoca turabikurikira uko umugani wo baciye ati akatoki kamenyereye gukomba kamba gahese kandi nikaguma gahese rero nikaguma gahese bakagumaye bazubakuza y'inkoni neza cyane igiti rero kurabona ko n'ubu Tshisekedi umengeje yari muri Amerika njya mugabo kuri diplomasi ararenze rega yarabwiye abazungu aravuga ati none bagabo mwebwe ndababwiza ukuri none umuntu gwa mundungikira ko kitodiringana jewe hama kitodiringana uyu muntu mukamukura je mukarikako hari ibintu umuntu abarinda mukarika kuguma mumunshira gusa dore Tshisekedi yaramaze gutsinda kidiplomasi byararangiye igisigaye nuko inkoni bakubita mu gahanga diplomasi yarakoze ijambo my friend je ndakubwije ukuri kijya gihugu cya Kongo hari abantu bagomba bavuga ngo none ngo kijya gihugu ngo bazokigabura ryarinde ugabura igihugu cyane ntaco bazogabura cyane ko vuba ahubwo mugenda yakwe ntakiri kukiragabuka urumva rega ntushaka kukigabura Amerika itashize ko wako Amerika ubu nayo ikidiringana Tshisekedi kandi barahuje urumva kandi Amerika ajya ntishoka igukasa oya ntishoka igukasa haje M23 buracari ko buratera igere rya nyuma buterigere umunsi umuzokumva cyo bita fimbo inkoni abantu uzokumva bose bavaje bigira so rero reka tugere duhoza imiryango iri kirabura yafashe abana babo bagiye kugwana ku nguvu bikarangira babigendeyemo bihangana mvura idahita ejo bizogenda neza na cyane imbere ni heza DM promoter reka tubandanye n'ikibazo cyanye muce dutara turangiza uri kuraraba intambara iriko iraba gushikisa muri Kongo sivyo
eske uri kuraraba urabona yuko bitazohava bimuhitana mukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame? ndashobora kuvuga yego. ndashobora kuvuga yego nkaca ndanabisigura. Twaragiye turabona amateka y'abantu benshi bagiye barakoreshwa n'abazungu, bikaca birangira umuzungu akwihindutse. Je narabivuze bino bintu mu gano nakoze ati burya rero hagati ya Tshisekedi ya Neva perezida wacu na Kagame, umwe ni Barcelona undi ni Real Madrid. Kandi ugiye kubiraba kuvuga rw'intambararo reka tukwereke gaza gatonya ibintu ingene bisirikira. Ubu mu Burundi tugiye gutugira indege zibiri, Burundi Airlines ntirikiraro kirita abakozi bazokora mu ntuze mwarije ashira hamwe y'indege. Ibi ntibibaye inyuma yaho Qatar viriyenga. So bibaye Qatar none ntituzi twese kariyo yubatse Kigali. Nukuvuga ubuzima bwose bwa Kigali 90% ni Qatar yabwubatse. Nene ko ndavuga nti ibaza imyaka myinshi yose ni David maze ku butegetsi. Iyo diri ntiyari bwigera ibaho. Sibyo? Je nabivuze mu minsi yarati iyi ntambara muri Kongo iraza kudefinisa abantu bakomeye. Kubera ko wajya umuzungu hajya we yabe yicariye uko ariko araraba hagati y'aba bantu ninde akomeye, hagati y'aba bantu ninde wo gushigikirwa by'ukuri. Uri kuraraba support Kagame bamuhaye na support president wacu bamuhaye nta naho bihuriye. Urabona kubakoresha amafaranga y'iki umva umuntu agusupportinga mu mahera, agusupportinga mu bigwanisho, akagusupportinga no muri media. Ibintu byose bikeneye sekirifo kugira ngo urugambo rutsinde. Umuzungu yari yabibakoreye. Sibyo? Ariko nabaho bigeze. Ni bimwe navuga bwa mbere ati Goma na Bukavura yifata ariko uvira bikakunanira. Urumva iyo fenomene bihari. Rero hajya umuzungu abari kararaba. Rero ibi bintu naho bitaniye no gutsindwa. Iyo umuntu reka aragutsinda atangura kukuva ko my friend. Atangura kukuva akaguheba n'ibyawe. Ntibace baza ngaha mu Burundi. Sibyo? Barari abo hakujya bariririsha. Ntubona ko Everest tanguye gukoreka. Neza cyane. Indege zibiri ntituzigize umwanya muto. Ibero ni ibintu byerekana ko umuntu aba yagutsinze kidiplomasi ku ntambara akaca gutwara na boss. Urumva? Ibi rero Kagame gashaka kumuhitana, twishaka kumuhitana gute? Arashaka kuba yarakoreshejwe imyaka 30. Bagira ashaka kuba kuri imyaka 30 kayiba byadarizamwe umusaruro. Mu mwaka umwe gusa ukadekona baya ntibakunda kizina ryabo rya Paris. Neza cyane. Manyanga. Hakizina ryabo rya Paris mu manyanga we baragukaraba ko nibyo bintu rero bishobora gushika kandi uri mbonera kure ushobora kubona ibintu biko bizoba muri kazoza. Urabibona neza ko bino bintu neza gose hari ubwami bizohitana. Ariko ubwami bizohitana bwa mbere mu Rwanda kandi uri kurabibona. Rero umuzungu ntashoka kora ikintu direct. Oya arabanza kwanza akakwiga. Sivyo akakwiga. Nico gituma navuze nti bino bintu mugiye kubona haturika ikintu mutazi hama gusa ico nosaba abanyarwanda akarere baragavyonze nta muntu numwe bahuza. None bizosha bigenda gute? Nurumva nika hadushaba kakana ati gusega uwo wagizene uwo wimye usega uwo wimye. Rero uri umuzungu akurikira profit ntakurikira ibintu by'uburofu. Urumva umuzungu nyimba abona ko umurundi akomeye ni ngombwa mushigikire. Urumva neza cyane ni ngombwa mushigikire barakuva ko ama bintu bikagenda neza. So dear promoter, thank you so much. Kabisa, thank you nawe. Urakoze vraiment kuko ashutanyuzwe ntiyumvise. Acha subira mu kiganiro bugira kabiri yumvirize neza hamanyu. Hari abantu bahora badukosora bakatubwira muri commentaire. Ibyo bintu ndabikunda gose cyane. Neza cyane. Ibyo bintu akavuga ati wihenza ko batoya suko niki. Voilà, bica bituma nawe wiga.
nuko reka dushimira abantu bose bafata akanya bakaraba bene ibintu dukora neza cyane message dutanga ikabashikira bashimire gose hariho abantu bamwe bamwe batabikunda kubera ko ukuri kubabaza yego nabo nyene turabibakundira mugabo niko kuntu ni nous sommes obligés yo kubikora ni bizokwama gutyo wonye turi obligés kubikora bene data none kari guerre médiatique turimwo ari abantu n'abagenzi usike bambwira linka usike biteranya n'u Rwanda usike bameze gute kwiteranya ukuri kurababaza kandi kubera ko bino bintu twabyisanzemo ndabe wewe wari warabiteguye nta kintu na kimwe je nari nateguye twabyisanzemo erega batanguye kutwatakira kuri hose twabyisanzemo kandi utanguye urugamba bujya ruba rutanguye tugeza no kururangiza ntutawe gutanga urugamba ngo ureke kururangiza bose uko biba biri kose urarurangiza rero abantu bari ngaha nous sommes prêts yo kurinda idarapo ryacu ry'igihugu ibendera ryacu ry'igihugu cyacu Burundi turi ngaha kugira ngo turirinde ritanacafura nuko bimeze so thank you so much.